nyine icubahiro yabwiye abamenyesha amakuru yuko ico bategerezwa kuzirikana imisi yose na hose ari uko atana kimwe bari batagizwe n'Imana, batagizwe n'igihugu, batagizwe n'abavyeyi babo, kandi atana kimwe bafise badakesha Imana, badakesha igihugu, badakesha abavyeyi babo. Bakama rero aho bari bibuka yuko ivyo baronse bahawe n'igihugu ari vyinshi, kandi yuko ivyo bazeye ku gihugu ari vyinshi nk'ivyo umwana yamazeye ku muvyeyi, bakagira umutima wo gukunda igihugu kurusha, kukizirikana kurusha, ariko kandi bagira n'umutima wo kwihangana, kuko kumbure abarundi bose cyo kimwe n'abamenyesha amakuru imigwi itandukanye y'abarundi bose ntibararonka ivyo bipfuza, ntibarashika aho bashaka gushika, mugabo bakizera yuko imbere ari heza, bakizera yuko igihugu gifise ubutunzi bwinshi, ibiboneka n'ibitaboneka, ariko kandi bakagikunda bakivuga neza, ntibabe nka wa mwana w'isema avuma ibere ryamwonkeje. Ati kandi muzirikana imisi yose na hose yuko guheza neza haba mu byo muvuga, mu byo muyumvira, mu byo mwandika, mu byo muvuga bizobera umutahe mwiza abana banyu, uko na kare nico umurundi afise umutima, umurundi ukuri yategezwa kwiyumvira ejo naho Burundi bw'ejo n'abana twese tukiyumvira gukora, tugakora neza, tukavuga neza kugira ngo dusigire iragigiza n'izina ryiza abana bacu. Gukurikira ni Jean Claude Karegwa Ndenzako, umuvugizi w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Aho hari mu ndwi iheze inyuma y'inyigisho mwavyumvise zo gukundisha igihugu, Petero Nkurunziza yarahejeje gushikiriza abamenyesha makuru bagenzi bacu bari mu Burundi. Muri make Petero Nkurunziza agira ati ico muri cose ni kubw'igihugu cabibarutse, ati musabwa kugikunda no kukivuga neza. Umuntu yihweje rero iyo igihugu cy'u Burundi cavuye kahise kaco naho kigeze ubu, inyigisho zo gukundisha igihugu ntaho bideha zari zikenewe, kumbure n'abamenyesha makuru badasigaye inyuma. None gukunda igihugu umuntu yobiha iyahe nsiguro? Ico abamenyesha makuru babivuga ko nico tugira tuyage muri kino kiganiro, bisunze akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha makuru. Kugira tuyage rero twatumiye batumire babiri nibo turi kumwe hano muri studio. Uwa mbere ni Jean Georges Kibogora, numenyesha makuru akorera radio Inzamba Agateka kawe, yahoze arongoye uruganda wo kumenyesha makuru rwa radio Bonesha FM. Mwaramutse neza Kibogora? Mwaramutse neza. Kaze mu kiganiro. Murakoze. Kaze wakoze kutwitaba. Ubundi mutumira agira kabiri ni Reveriano Bazikamwe, arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru wa television Renaissance. Mwaramutse nawe Reveriano? Mwaramutse neza Patrick. Kaze mu kiganiro. Urakoze. Iganiro Club de la Presse nico turimwe muri kano kanya, iganiro c'urunani rw'amaradio RPA Inzamba be na television Renaissance. Reka mpere iwawe Kibogora, uduciri kuza muri kino kiganiro. Akahise k'igihugu karanzwe n'amabi atagira ukwangana, ntawe yavuga ngo ayamare. Uno musi mubiravye vyari ngombwa ko abarundi bo kwigishwa ibijanye no gukunda igihugu? Murakoze kubumbaza ico kibazo. Baza yuko ico kintu ata muntu yoja ngaho ngo akigaye, kubwiwanje ni ikintu ciza cyane gose gusaba abarundi gukunda igihugu. Uno munsi ni ikintu kiri ngombwa kuri jewe, kuko uravye muri iyi minsi ngende igihugu cifashe ngene catabatanganye mu bisata byose by'igihugu, urabona yuko ari ibintu vyerekana neza yuko abarundi batari bake, na cyane cyane abaturongoye ata mutima wo gukunda igihugu bafise. Ariko no munsi nibo ariko no munsi rero je kingora nuko ni vyiza ko bashimira ko barabidusaba, aribo bari bakwiye gutanga karorero, bari bakwiye gutanga karorero keza kugira ngo n'abarundi batoyi bamenyereho, bafatireho akarorero gukunda ico gihugu. None ku mukuru w'igihugu agasavye abarundi gukunda igihugu, numva ari ikintu ciza, mugabo niwe yarakwiye gutanga akarorero mu bikorwa byerekana yuko umuntu akwiye gukunda igihugu. Mugabo no munsi siko tubibona. Ariko niko mbere ko mijambo Reviano niwe ariko arashira imbere izo nyigisho kandi nawe azigisha. None mwogira muti hariho katagenda neza, hariho katagenda neza, nico gituma nako ndabivuga uko nyene, kuko
umuntu adatanga akarori yareka kwigisha ibintu umengo ntushobora kwerekana akaroro keza muvuga gutanga ko barakahe uno munsi amabi yose ariho uno munsi yagirizwa we abarundi barabona neza ko igihugu kitari ko gifata inzira nziza mu vyerekeye umutekano mu vyerekeye ubutunzi mu vyerekeye amagara y'abantu mu vyerekeye indero igihugu umengo carasambutse niwe rero yari gutanga akarorero ko kwerekana yuko igihugu kibwirizwa gufata umurongo mwiza muri ivyo bisata vyose ndakubwiye ariko uno munsi siko niwe tuvyagiriza na leta yiwe reka turagatwa kumbureye kuri ico kibazo Reveriyano uno munsi murabiravye si amabi y'ubwicanyi gusa yaranzwe mu gihugu muri kahise hariho n'amabi yajanye n'ubutunzi ibiturire vyariwe eka n'ibindi vyinshi bijanye no guhonya agati y'akazi na muntu uno munsi muravye ivyo vyose nibigaragaza ko habaye ukudehukirwa mu bijanye no gukunda igihugu abantu bari bashobora kwibaza ati mbe abarundi barakunda igihugu cabo koko ku bwawe barakunda igihugu urumva aho bigoreye no munsi nuko iyo turiko turavuga yuko hakwiye inyigisho zo gukundisha igihugu abarundi ni kibazo kigoye ingene coja mu ngiro kuko woca utangura kwibaza mbega uyu munsi ninde murundi yoba yizewe yoba afise urugero rwiza rwo guha abarundi kugira abigisha ivyo gukunda igihugu kuko uyu munsi iyo uri kuraraba abarundi benshi bari mu mwiheburo vyerekana yuko ata kintu bibaza ko yuko boba bariko baritaho ivy'igihugu boba bariko barita ibintu vyose vyaranga igihugu vyari kukigira ciza ariko no munsi aho ikibazo kiri nuko uyu munsi abariko baravuga ngo bariko barigisha ivyo gukunda igihugu nuko nabo nta cizere bafitiwe kugira ngo uvuge ngo bariko barigisha ivyo gukunda igihugu n'uburero bwinshi mu bisata vyinshi bikwereka yuko uno munsi bigoye kwemeza yuko inzego zihari mu Burundi aribo bantu ntangarugero bashobora kuja imbere y'abantu bakababwira gukunda igihugu uyu munsi uravye ingene dufatire ku karero gatoya agateka kazina muntu no munsi aho kageze mu Burundi umaze kubona abantu berekanwa ku masanamu baboshe ari bazima umuntu yabonye ibintu nk'ivyo bagirizwa icyaha icyo arico cose uba witeze yuko uzosubira kubabona imbere y'ubutungane hamukumva uti bakiriye urubanza kuja gufungwa cyangwa bejejwe bariko barikekwa ariko haheze umwanya hagaca hasubira kuza amasanamu yerekana ba bantu nyene ari biziga bapfuye none ico igihugu citwa yuko gifise umukuru w'igihugu gifise inzego zose uyu munsi ugacubona inzego z'igihugu bariko baravuga ngo abantu ntibakunda igihugu izo nyigisho mwumva abantu buzumva gute Reveriyano haje umuntu agiye kuraba mu Barundi mu mice itandukanye umuntu akagira ati haba mu bari muri leta mu magambo y'ubutegetsi mu batavuga rumwe na leta mu mashirahamwe yegamiye muri politiki abo bose ugiye kubabaza tumwe wese ukatukiwe yo kubwira ati je ndakunda igihugu none muyaza yuko ninde uno munsi mugira muti uyu muce no kunda igihugu kugira mugire muti za nyigisho zikenewe aho ikibazo gihagaze nuko uyu munsi abarundi baciwe mu bice bibiri nyamukuru ivyo bice bibiri nyamukuru nibi hariho abarundi no munsi mu gihugu bitwa imperekeza bitwa abarundi b'imperekeza nta jambo bafise ntibashobora guserura ico biyumvira n'abantu bari ngaho bari mu mwiheburo badafise iyo baja niyo bava ubukene bwugarije abarundi nyene bimperekeza nkuko igice kimwe cyabishatse hagacaba n'abandi barundi rero no munsi abo birugo bariyita ngo barakunda igihugu birugo barakandamiza abantu birugo barica abantu birugo baranyaga amatungo y'igihugu birugo baranyaga abantu ku mugaragaro izuba ryaka birugo bariba amafaranga y'igihugu abantu bagasemerera ibimenyesha makuru bimwe bakarya umutima amenyo bakabivuga ibimenyesha makuru byo hanze bakabivuga ariko babategetse bakaguma biraramiye nga bukeye kabiri ukabona ngo bakoranije abantu ngo bariko bigisha abantu gukunda igihugu ukiyumvira gukunda igihugu bariko barigisha
mbega ni ibitwari tuzi byo guha agaciro iteka ry'umuntu, ni ibitwari ko twibaza yuko kizira kurya igiturire, ni ibitwari ko turibaza yuko mu indero batuza gutanga indero nziza ku bana aribo bitwa kazoza k'igihugu. Uyu munsi rero ico kibazo ni kibazo kigoye cyane, novuga yuko kiriko kirakogwa ni vyiza ariko kiriko gikogwa nande, mbega uwo muntu afise abarundi bamwiyumvira kwiko umuntu ariko araba gukundisha igihugu. Jere ku bwanje icyumviro cyo kwigisha abarundi gukunda igihugu ni kiza cyane, nikigumeho kandi kizokwameho, ariko si cigwa cyo gukinisha ngo uhereze uwo ari we wese ngo genda wigisha abantu kandi uzi yuko nawe utera mu byo gukunda igihugu. Ariko murahuza na Kibogora agize ati izo nyigisho zari ngombwa zirakenewe mukuru w'igihugu. Ico nta kibazo, nta kibazo. Ico cyumviro yazanye muragihuriza ko muragishima. Ico ni cyumviro ciza cyane, nta murundi numwe akunda igihugu ico atabona yuko gikwiye. Ariko no musi aravye intumbero bifise, biraboneka neza yuko Petero Nkurunziza si umuntu wo guhagarara imbere y'abantu ngo imbere y'abantu ariho aramutse igihugu no musi igihugu gisesekamwe amaraso ku munsi agahagarara imbere y'abantu ngo reka arakundisha abantu igihugu. Ntibikunda ico cigwa nikigumeho, ariko Nkurunziza arava imbere y'abantu ngo reka aratanga ivyigwa, nta vyigwa afise ahereza abantu. Yuko nongeyeho kantu gatoyi, ico kintu turagihuza, nibaza ko kandi n'abarundi batari bake ico kintu nibaza ko atabo gikunda. Mugabe gikomeye twavuze, gikomeye je navuze nuko izo nyigisho zotangwa n'abantu b'intungane, abantu ataco bavugwa ko kibi muri rusange n'abanyagihugu. Abo bantu nibo bazoja haja imbere bakigisha n'inyigisho zabo zikumvwa zigakurikizwa zigashika mu ngiro. Ariko uno munsi ivyo tubona abantu bariko batanga izo nyigisho n'abantu atari bo, n'abantu bagizwa amabi atandukanye hirya no hino. Nico gituma jewe novuga ni ivyo biganiro vyari vyiza, nyisho za nziza, abantu bagizwe ibintu bitandukanye, amaba atandukanye mu bisate bitandukanye by'igihugu. Izo nyigisho ntaco zizomara, ntaco zizomara. Omera nka Patira agira ati umviriza ivyo ndababwira ntimuravyo nkora, aho inyigisho ntizocamo nizorengana. Nuko izo nyigisho nizitangwa mugabo n'uwo ariko arazitanga agire ko tange n'akarorero. Kuri jewe niko ndabibona. Uwo muntu ariko atanga izo nyigisho nazitange mugabo agire ko tange n'akarorero, niho n'abantu ariko arigisha bazogira bati ujya muntu reka tumufatire ko akarorero ivyo avuga bijanye n'ivyo akora. Reka tugaruke ku bijanye n'ivyo yashikirije n'amajambo yashikirije, agira ati ni mukunda igihugu, mugikorere, mukivuge neza. Reka tugere ku bamenyesha makuru. Abamenyesha makuru bobo ntibari ngombwa, ntibari muri uwo muce ukeneye kuronka izo nyigisho. Agira ati ni mwiye gukunda igihugu, mukivuge neza. Erega abamenyesha makuru n'abarundi nk'abandi. Abamenyesha makuru n'abarundi nk'abandi babwizwa gukora bakunda igihugu, bakunda igihugu. Mugo isha abantu bakwiye gutandukanya nuko gukunda igihugu bitaca umuntu bagerageza babitandukanye no gukora umwuga ukomesha amakuru. Ari gukunda igihugu, ari no gukora umwuga ukomesha amakuru. Ivyo ni ibintu bitandukanye. Mugabo ubundi ho umesha amakuru ni umurundi nk'abandi bose. Abwiza gukora akunda igihugu. Ariko natanga inkuru zituma igihugu kigwa mu kaga. Oya. Ariko ikibi ukwivuga uko kiri. Ikizo ari kuvuga uko kiri kugira gitonde. Ivyo nibisigura ko udakunda igihugu. Oya, bitandukanye. Ivyo nuko bitandukanye. Gukunda igihugu umesha makuru muri n'abandi bose nakunda igihugu nko bandi barundi bakunda igihugu. Mugabo akora umwuga wiwe nkuko uwo mwuga ubimusaba akurikira amategeko y'umwuga. Kibogora wowe waratwaye uruganda kumesha makuru rwa radio Bonesha FM, wararongoye ingene amakuru atangwa. Iyo habaye kuvuga inkuru bamwe bita yuko icafuza igihugu, wowe ukayishikiriza mukayivuga, haba ari mu ntumbero iyahe? Ubundi nta ihangiro nyabaki, nta ntumbero yo gucafuza igihugu umesha makuru. Umumenyesha makuru nyamumenyesha makuru akora akurikije amategeko y'umwuga. Nta mumenyesha makuru akora ashaka gucafuza igihugu, akora acafuza igihugu. Nkuko umejeje kwikubwira ibintu bibi ubishikiriza uko nyene, ni mu ntumbero yuko bitorega umuti.
ivyo bintu biba bishikirije umenyesha makuru bafise intumbero yuko bitorega umuti ubutungane bukore ubutungane bukore inzego zibijejwe zikore kugira ngo ivyo bintu bibi bitorega umuti ibintu bija habona bigende mu nzira nziza nayo ubundi umenyesha makuru akwiye nariko ndumviriza ivyo umuvugizi w'umukuru w'igihugu yavuze ubundi kuvuga ineza kuvuga ibyiza gusa mu gihugu kuvuga ibyiza ni byiza ariko ibibi no kubivuga uko biri ibintu bibi biriho mu gihugu no kubivuga uko biri kugira ngo ivyo bintu bitorerwe umuti hanyuma ibintu bigende neza mu gihugu turagaruka ku cyo bita umuntu yo kwita kuvuga ineza mu gice kigira kabiri cya kino ikiganiro Reverend Bazikamwe umukuru w'igihugu asaba abamenyesha makuru kwiyumvira kuvuga gushikiriza kwandika ivyiza vy'u Burundi nkuko yareka bishikiriza Kibogora mbe ico nico cyo kiranga umumenyesha makuru mwiza urumva biragoye cyane yuko tuvuga ngo umukuru w'igihugu ariko aratanga intumbero y'ingene abamenyesha makuru bakora kuko mu gihugu citwa yuko hariho ibimenyesha makuru nta muntu numwe wundi agomba gutanga intumbero y'ingene abamenyesha makuru bakora kuko abamenyesha makuru n'ugwego gwitunganije n'ugwego rufise amategeko rugendera ko akaranga mutima abategetsi bavuga ryari mu gihe bumvise yuko ikimenyesha makuru kitakurikije gikoze inkuru idakurikije amategeko asanzwe agenga umwuga hari urwego rujeje hari urwego inzego zibiri sindarumwe hariho urwego rw'igihugu ruhanura rusanzwe ruhana ibimenyesha makuru rubicungera hariho n'izindi nzego z'abamenyesha makuru nyene zicungera basanzwe baraba yuko amategeko areka arakurikizwa mbega iyi nkuru yakozwe ntaho barenganije abantu ivyo rero ni ibintu bisanzwe hama uyu munsi je ahubwo ikiriho kiratangaza ningene uno munsi bagomba kwerekana yuko bafise abamenyesha makuru bamwe muri bo murazi yuko babafunze bari mu gasho haheze imisi 130 n'iyindi bari mu gasho kandi bazira hariho n'abahasize ubuzima kandi bazira umwuga wabo atari ndi kosa rimwe bakoze bijya rero harimo n'ibintu byo novuga yuko biba bijanye no gushaka kugenda guha intumbero abamenyesha makuru ingene bakora kandi muramaze kumva yuko abantu benshi kandi ni ibintu bigaragara yuko ubijya intware ya CNDD-FDD ni intware y'umukazo kandi intwaro z'umukazo kenshi ntizishobora kureka ngo bamenyesha makuru bakurikiza amategeko biriya rero kubona Petero Nkurunziza ahaguruka akagenda ngo agiye guhinyigisha abamenyesha makuru Nkurunziza nta nyigisha afise abamenyesha makuru kubijanye n'umwuga nta biri uvuze ko ari intwaro z'umukazo uwo ushaka umuntu yotahura yuko muri izo nyigisho ziko ziratangwa hari mu kubaha amategeko nico ndiko ndakubwira yuko nakivuze mu buryo bworoshe gutanga intumbero bise umukuru w'igihugu agombye gutanga intumbero ngene bimenyesha makuru bikora ni kubikandamiza nico bisigura iyo ntuwe kuko urumva ni wagenda kubabwira kuko ikintu yavuze n'ikintu gikomeye kubabwira ngo ntimucafuze igihugu ngo nico cabahaye vyose mbega uyu munsi nk'ubu twovuga ati turabe iryo jambo yavuze ugeragaje kuri sesangura iryo jambo birerekana yuko yababwiye ati uzosubira kuvuga ico tudashaka kuko ababwira ngo nimucafuze igihugu ariko mumenye yuko abamenyesha makuru ko George yabivuze ikihugu gicafuye ibimenyesha makuru vyigenga bivuga uko nyene ko igihugu gicafuye mu ntumbero y'ukugira ubwo bucafu buhanagurwe ababijeje bakora ico bateruza gukora yakababwira ati ikibigwa n'icumba abamenyesha makuru rero bakurikiza akaranga mutima k'abamenyesha makuru ntibagira publicité y'ibintu kandi vyirabura ngo bavuge ngo birera bavuga bati hariho ibiturire mu Burundi none ivyo hari umuntu yo biharira ati abantu birirwa barapfa none sibiziga vyirirwa biratembera ku mbuga ngurukana bumenyi ati mu Burundi agati akazi na muntu none ntabana bari mu busho ntibafunge abana ntibafunze bafunganywe na mama wabo mugabo hari n'ivyiza bikorwa umuntu yogira ati reka tuvuge umviriza Patrick reka ndakubwire Patrick ikintu je nagumye nshaka yuko intwaro ya CNDD-FDD yumva igatahura
nimba ari ifise ubutegetsi no munsi nta kindi iterezwa gukora atari iciza ico ciza rero ico ciza ico ciza oya ico ciza nimba yagikoze yakoze ivyo yategerezwa gukora ikintu kibi gusa abamenyesha makuru bavuga uti bakoze mu gihe bobesha yuko intwaro ya CNDD-FDD ifungira abantu busa hama wagenda ugasanga bose barafise amadoshe nta muntu numwe bose barafise amadoshe barafise ivyo bagirizwa aho uvuga uti ico kimenyesha makuru ncisubireko ikimenyesha makuru kizovuga giti mu Burundi abantu nimiburi buri ku munsi abantu babiri baricwa none mbwira hari umunsi kuva 2015 hari umunsi utarumva batavuze ikiziga catowe ahantu aho ico kimenyesha makuru kizoba kiriko kirabesha urumva rero bobo bashaka kujya birugo barica abo batavuga rumwe urumva bashaka kujya bica abo batavuga rumwe ribibanga ry'igihugu ntibimenyekane ariko abamenyesha makuru bafise itegeko nibanga ry'ukwerekana yuko abantu bariko barapfa kuko abantu murazi yuko abantu bapfa mu Burundi no musi novuga ko ni nka bose uretse gusa ko benshi batavuga rumwe na leta nimborera kure murazi ko zipfa kandi arizo zirigwa ziratoteza abantu ariko murabizi yuko ubuzima bw'umuntu wese nikatihabwa yabimbonera kure yaba umuntu wari we wese umuntu wese apfuye ni igihugu kiba gihomvye neza Reverano habaye amabi avugwe habaye ineza ivugwe Patrick ineza je kugira ngo uvuge ngo baje kuvuga ineza mu gihe atari ibyo babiriho urahezuka ikintu ciza kiza kuvugwa ni mu gihe kije haje ikintu gishasha ukavuga uti barazanye nk'ubuhinga bushasha bwo kurima ukavuga uti haraje ubuhinga bushasha bwo gutabira imirima ico ni iciza kandi kiravugwa ariko ntiwoja kuvuga ngo urumva ngo ego nimba hagiye nk'umugambi wo kubaka nk'inyubako ikorera mu mukuru w'igihugu igitangurura bivuga hamikaja none izociba amakuru avugwa misi yose yuko leta yubatse inyubakwa umukuru w'igihugu akoreramo ico ni ikintu ciza Reverano bazikamwe nibutse yuko urongoye Uganda kumenyesha makuru rwa television Renaissance twaturi kumwe kandi na Jean Georges Kibogora nawe nyine yahoze arongoye Uganda kumenyesha makuru rwa radio Bonesha turi mu kiganiro Club de la Presse tuganira kubijanye n'inyigisho zukundisha igihugu Petero Nkurunziza aheruka guha abamenyesha makuru bagenzi bacu bari mu Burundi tuje mu gice kigira kabiri ca kino kiganiro Jean Georges Kibogora mbega iyo bavuze kuvuga ineza y'igihugu wewe kamumenyesha makuru karongoye Uganda kumenyesha makuru ineza umuntu avuga ati ni kuvuga ineza bisigurike numva bishaka gusa neza nk'ivyo twaduje kuvuga byo kuvuga ibigenda neza kuvuga ineza y'igihugu kubwane no kuvuga ibintu bigenda neza ibintu bigenda neza mu gihugu kumwavuga tugitangura ikiganiro ukagira uti kuvuga ubwicanyi kugira ngo bukosorwe aho n'ubukoze ineza aho mu ntumbero uko bukosorwe ubukoze neza kubwiwanje ubukoze neza mugabo iyi ntwaro y'u Burundi yoyo ibona yuko ukoze nabi utabukoze neza yoyo niko ibibona mugabo kubwiwanje gukora ineza kwabo ko bashaka kuvuga bashaka yuko abamenyesha makuru bojaho bakavuga ibintu vyiza gusa ibintu bigenda neza gusa ibintu bigenda neza gusa mu bisata bitandukanye ariko tugiye mu mwuga wo kumenyesha makuru gukora ineza hakaba ubwicanyi hirya no hino haba mu Cibitoke Bubanza hakaba ubwicanyi je kabamenyesha makuru nkagenda nkabitohoza ngashikiriza abanyagihugu nyene vyagenze aho je kuri jemba nkuzi neza jewe mba nkuzi neza kuko harabagira bati nk'abahaburiye abantu baragira bati uno mumenyesha makuru yakoze neza yatanze inkuru ukwiri abanyagihugu bavyumvise kugira ngo inzego zibijeje hirya no hino zice zibikorerako hanyuma ituze riboneke ineza ziboneke iyo niko je niti neza nta neza isumbiyo mu mwuga wo kumenyesha makuru mu mwuga wo kumenyesha makuru neza ihambaye kandi ikomeye nibeza rero ko twebwe neza twokorera abanyagihugu neza twokorera abarundi ni ukuvuga ivyo vyose vyabi vyiza vyabi bibi tukavuga ibintu ko biri vyabi bibi inzego zibijeje zikabifata cyaba vyiza inzego zikakora zirafatira kugira ngo bikosokwe ari bibi aho ubukoze neza kuko mbona yuko uvuniye akagore
nshaka kuvuga yuko uvuniye akagohe inzego zibijejwe kugira zibikorere ko haboneke ituze haboneke akarusho ibintu byiza navyo ibyakozwe neza ni ukubivuga uko biri ariko mu mugabo kumenyesha amakuru nk'uko tubimenyereye nk'uko revereye mugenzi wanjye ariko arabivuga kuvuga ineza ubutegetsi buriko burakora ineza umengo niko byari kugenda kuko kuri jewe niko bateza gukora ubutegetsi bwari guteza gukora kenshi ukoze neza umenga nta makuru abari neza noneho ukavuga ibintu bigenda neza abanyagihugu bumviriza amakuru yacu ntibazona gushimira reka umengo ntaco wakoze mugabo simvuze ko nta kubivuga mugabo dushimikire cyane mu bitagenda neza kuko niho ubutanze akagohe nivuriye akagohe abantu kugira ngo bakore ko habari ikibazo icyo kibazo rero kukivuga neza na neza ku muntu mbere yuko toterega umuti ibintu bikagenda neza kiba guti ubutegetsi bwifuza yuko havugwa ivyiza ubwo nta sano biba bifitaniye n'ibihe by'amatora habagira ati muri bino bihe ahubwo niho mukwiye kuvuga ivyiza mu gihugu ivyo vyaramye ubutegetsi dufise n'imbere yaho amatora tuyategura byamyeho bamye bashaka yuko tuvuga ibintu bigenda neza gusa uvuze ibibi ucuba umwansi kandi ayico ciza umumisha makuru yabwiza gukorera abanyagihugu nibaza yuko rero arugo twebwe abamenyesha makuru nkuko yavuze mu mwanya uheze nuko twokora twisunze amategeko dufise inzego dufise itegeko rigenga umwuga w'abamenyesha makuru la loi sur la presse dufise amashira hamwe yacu y'abamenyesha makuru dufise amategeko atugenga dufise ivyo bintu ukabikurikiza uzoba uri kurakora umugabo wawe umugabo rero hari abamenyesha makuru rimwe usanga nabo badakurikiza amategeko abo nabo nukuba vuniye akagohe nabo nyene kuko nibo batuma nabo bantu baca bacafuza muri rusanga abamenyesha makuru bose ariko abesha makuru bakora badakurikira amategeko nabo nyene kuba kwavunira akagohe tuko tuja mu mpera azikiganiro Reveriyano Bazikamwe Petero Nkurunziza mwavuze yuko atari we yari kwigisha gukundisha igihugu kubera muvuga muti hari ibimwagira mbe yaratanze irindi sango ryo mu kwezi kwa12 ico gihe ntazokiri umukuru w'igihugu kumbure mu gihe yosubiza ubutegetsi yazoba yitwa imboneza y'amaho mbe muri ico gihe azoba bifitiye kumbure nogira nti azoba ari ububasha azoba ari ku ntebe nziza yo kwigisha gukunda igihugu uretse bari ku butegetsi urumva biragoye yabahaye isango yo mu kwezi kwa12 ubu turi mu kwa gatatu ntawe ubizi umuntu n'umuntu agenda arahindagurika tubaye turareka nuko azoba bifitiye ububasha ahubwo no kumenya yuko yoba yarahinduye inyifato ngira nicyo coba gikuru gusumba ko zoba bifitiye ububasha kuko nayo ivyo vy'amagrada ari kariha nta nubuze ko atari wazoba twara mukuru w'igihugu nta nubuze ko atari wazoba twara igihugu urabona biragoye gutahura ariko gusa igikuru nuko tuzi yuko ivyo bintu byose bagomba kwigisha abamenyesha makuru nuko nzi yuko nta gishasha ari uretse gushaka kubakandamiza nta nyigisha ari karabaha kuko ni ibintu byanditse si ibintu byo kiretse niyo yavuga bati duhindure amategeko agenga abamenyesha makuru aho niho yoza kuvyigisha ahasigaye hoho kuko uravye n'abantu bari muri ijya nama ari karavuga hari abantu bona tuzi yuko arabanyamwuga babushitse naho harimo n'amasura menshi nabonye barimwo tutazi bashobora kuba bari nyuma yacu twarabonye mu masura y'abantu tuzi ko abanyamwuga tuzi ko ataco Petero Nkurunziza ari karabayagira mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru twese batwigishije aribo baturamuye yasa no gutanga impanuro muri rusange mbega none umunsi muravye kwira soze iganiro ni yahe ntumbero nziza yokoreshwa kugira ngo ko mwavuze muti inyigisho zirakinde zo kurisha igihugu naye ntumbero nziza yokoreshwa kugira abarundi koko bagire bati turiko turigishwa gukunda igihugu kandi byari ngombwa byari bikenewe urumva iyo ntumbero nziza ingene biza cyo kuta strategy urumva twakubwiye ikibazo ahantu gihagaze
gukunda igihugu no munsi biragaragara yuko abarundi urabo bihebuye urabo birirwa barica abantu bose biraboneka yuko nta igihugu nta kanovera bakikibonamwo. Urumva rero no munsi Jean George yigeze kubivuga, hakenewe umuntu abarundi bazi yuko uwo muntu afise ubuntu, afise ikigongo abarundi, ashobora kuvuga ati jewe bamuzi yuko yoba afise ikintu amaze kumarira igihugu, atari Petero Nkurunziza abantu birirwa barafarorera kandi ariwe vyitwa ko ari umukuru w'igihugu. Ivyo rero urumva nta yindi strategie twohava tuvuga, nuko ico gikorwa gikorwa n'abantu bizeye, bazi yuko bakunda igihugu, bafise umutima wo gukunda igihugu. Ariko mbwira kuti nuko ari naka nayo ubundi ivyo yigisha, umugambi wo kwigisha abarundi ni mwiza cyane, amajambo yigisha mwo ariko ubwa mbere ukora ikintu nuko kumbura n'umuntu mubwira muti ubwa mbere si Petero Nkurunziza yoja gutanga ico cigwa kuko nawe nyene ntaca ashoboye. Ubwa kabiri ikindi naco kitumvikana, ico cigwa cyo kuja si Petero Nkurunziza yoja guhagara imbere y'abamenyesha makuru, kuko kuva na kera iyo hageze guhanurana abamenyesha makuru barafise inzego zabo, mu gihe bitarayangara ngo gwagwe gusense rufata ibihano. Ivyo ari karagira rero novuga ni nko kwiyamamaza, ni gushaka gutera ubwoba abamenyesha makuru, muhirahire muvuga ivyo tudashaka muzotubona. Kuko urumva bijya mumenye yuko biza kwiyongera ku bamenyesha makuru bagenzi bacu bane bamaze imisi 130 ningahe mu gasho bafunze kubera bakoze umwuga wabo. Haruwapuye harabahunze. Kurya rero ni nko kuza kubabwira ati mwihende muraze n'abandi vyababaye. Bamwe barafunzwe abandi barapfuye twarabishe. Mwihende namwe muvuga ivyo tudashaka. Ni mugume rero muvuga ineza y'igihugu, usubira kuvuga ibitagenda neza tuzobona. Naho niho bihagaze. Sozera nari kumbaza nti intumbero nziza kwigisha igihugu yogenda gute mu majambo make? Majambo make ko mwavuze muti kwigisha ukunda igihugu, umugambi ni mwiza, ariko nibatora abantu bimboneza, abantu bakwiye, abantu bizigiwe n'abantu, abantu atakintu na kimwe kirekera amabi babazwa. Ego Jean Kibogora, ni kuri izo mpanuro utanze nciye nsozera ko kino kiganiro yari Club de la Presse. Nibutse yuko twari kumwe n'abamenyesha makuru babiri, Jean Kibogora yahoze arongoye uruganda kumenyesha makuru rwa Radio Bonesha FM, hamwe na Reviano Bazikamwe arongoye uruganda kumenyesha makuru rwa television Connaissance. Mwakoze cyane ku mwihezo mu duhaye mu kiganiro. Wakoze kudutumira. Ego mwakoze namwe kuba mwariko muradukurikira iganiro yari Club de la Presse twako tuganira kubijanye n'inyigisho zo gukunda igihugu zitangwa mu Burundi, inyigisho bagenzi bacu bagira bati zari ngombwa ariko zotangwa n'abafitiye ubushobozi, n'abafitiye nabizewe n'abanyagihugu. Nuko iri sango ya kino kiganiro azoba ari ku munsi wa gatanu hano Mango, nagasaga naho utaha ku munsi wa gatanu niryo rindi sango. Mwakoze.